ndamwumva niba twamuhamagariyemwo reka duha abandi babe baravuga nagaruka araheraheza ko n'undi natwe yeko arashita nivyo kaduha ijambo King natwe ari King akurikira ni cyangwa King David hanyuma Okay. David yodere ngira ngo d'accord okay King ijambo ni gwanyu David yodere wari watanguye ko si King ni watanguye imbere ya David canke David umenga rikavuga ko ari we yatanguye ngira ngo ni jewe ariko nta kibazo reka King niwe yabafise amakuru menshi nayo je nagira ndabibutse 2015 niho nari ntihagire ubabesha reka King atangure David rero ko umurekuye agira oya nta kibazo jewe ndabishimye urakoze David murakoze mwese muri ngaha ndabaramukije hama ndi umuntu nkunda gutera cyane intege ibiyago canke ibiganiro nk'ibi hagati y'abarundi numvise rero kino kiyago kiryoshe kubera ko turiko turavuga kuvyerekeye kahise ku Burundi naho bagarukanyemo cyane vyerekeye 2015 mugabo bivuye kuri ibintu nyamitwe ariko arategura canke sinyamitwe n'ibintu vyateguriwe mu butegetsi ndibuka ko bankurikira ngiye barabizi Lokenze Joe uno mwaka niho nandika kuri ibi bintu abanyamitwe ko barakora nabitaziye umukenyuro mushasha w'iperereza ry'u Burundi ugiye gusomura bibona ko kuri page yanje ni ibintu iperereza bapanze baravugana ko bakwiye kuza barabeshuza ivyo twandika ku mbuga yari inama yakorewe hagindane mu kigo c'iperereza n'amakuru naronse nyuma y'imisi 2 iyo nama yeje kuba niyo mpamvu naciye nihutira kuvyandika kubera ko nabona ko bizogira impact muri ibi bintu byo kumenyesha amakuru muri ibi bintu byo by'ibiyago biriko biraba muri iyo nama bo baravuganye bavugana ko babona ko abarundi bari muri CNDD-FDD muri rusangi yahebeye urubuga abari hanze baca bavugana yuko bakwiye gutegura space ibiganiro bagashiraho n'aba influencer n'ayandi makonte kugira baze barabeshuza ibiriko biravugwa n'abari hanze ni muri iki gihe ababikwikira babibona ko ntuzeye haciye nka 2 semaines nandise nyamitwe yaciye atangwa gutegura space gwiwe mu nyuma baca baraza barahindura amasije ngo changement de mentalité ibintu byuko onye ibintu vyerekana ko ari ibintu nyene bivumbuye kukanyuma babona ko ibiyago canke ibiganiro biko gace ku space biriko birahugura canke bigaruka kuvyerekeye amabi CNDD-FDD irikirakora bigaruka kuri zimvugo z'umukuru w'igihugu ziyovya abanyagihugu baca barikangura batirerekana ko dutangure kugira kuza turabeshuza canke turwanya aba bantu rero ibi rero banyamitwe barimwo navyo no kugwanya canke kushikiriza ibitandukanye n'ivyo abarundi bazi ni ibinyubona baci bashiraho izi mbuga ugiye ku rubuga urabona ibintu byitwa vya Nyagira Burundi murabona Nyagira Burundi ikunda kugwanya ivyo bandiko ndandika nka Deniro Maro Louis Ute umukuru w'umugambwe AFDL Gabriel Banza Witonde yarakubise ubikomeye n'abapolisi bagomba kunamunyuruza bagenda kumupfunga mwijoro mu gasho ka zone Kinama ndabishiza habona Nyagira yaciyiza irabeshuza ngo ivyo King yavuze ngo sukuri umukuru w'umugambwe ntigeze kubitwa mugabo ugiye kuraba nagiye gutoza amakuru make kwise Nyagira Burundi ikoreshwa na Museremu mu iperereza urumva ko ari bya bindi byo bikorwa byabo bapanze kugira baze kugira bagume basamaza abarundi mwarabonye ko haciye atangwa kuba aba influencer ku mbuga bavuga ko twebwe tuko turacafuza igihugu baraca ku buntu bwo TV online hajyanye ntagaruka ko amazina ababikurikira basanzwe babikurikira muzobona nk'umu influencer araho ariko kuvuga ko uwo muha abantu bari hanze ba Pacifique
yobakura kwizosi urumva umuntu yubakwa gufata mikro ari imbere ya kamera akavuga ati je wo murya nyene uce ndamwica usanga ari ibintu babi maramaje biteye intuze rero ibi bintu banyamitwe barimo ntibibatangaze numvise ntuzeye mugenzanje Bob Rugurika yavuganyaga shavu nivyo mugabo je ntibigomba kuntangaza kubera ko ni ibintu nawe nyene Bob yavuze ko ni ibintu nyamitwe yamyemo kuva kera ububeshi bwo gusamaza abantu uno munsi rero CNDD-FDD irikirasamaza abantu kubera ko naco igifise ivuga imbere y'abanyagihugu nta majambo ifise yobwira abarundi ku mabi canke amarushwa yabashizemwo uno munsi rero ibi bintu mubona bariko bategura ngo na ma space y'amashangement de mentalité ni ibintu tudakwiye gutangarira ko ni ibintu CNDD-FDD yateguye uno munsi urabona bariko barahenda canke reka ndabyite kujuragiza iyi generation nshasha aba bana bavutse hirya yejo reka dufatire nko ku bana bavutse muri 2005 kuza CNDD-FDD ishitse ku butegetsi sandute uno munsi umwana yavutse 2005 agiye gukwiza imyaka 20 ku myaka 20 ugiye kuraba igihe 2015 yaba umwana yari afite imyaka 10 mu mutwe yo cari nk'ikidengeri ntiyarazi biriko biraba mu Burundi uno munsi rero CNDD-FDD irikira kora ibintu by'ububeshi uburozi irikishira muri bano bana mu kubabwira ko barabikora no mu manama ajya mu mashure bijya bintu umva ngo umukuru w'umugambi bagiye kugendera ngo abanyeshuri hanaka n'uburozi bako barakora ntibibatangaze kubona ntuzeye nyamitwe aza kubivuga no munsi mu space ni ibintu abagashira habona mugari mva bisanzwe bikura kogwa muri ajya amashure mu kubabwira ko abari hanze y'igihugu ari abansi b'igihugu niyo teme bakoresha muri ibyo bariko barakoresha bijya bintu uza wumva ngo ni inyigisho zo kwigisha cyangwa kuzirikana gukunda igihugu n'amateme nkayo bakunda gukoresha ajya muri CNDD-FDD umwana rero yavutse muri 2005 uno munsi arafise akenge uko arafise imyaka 20 atanguye kubona ibintu biriko raba mu Burundi ariko arabura igitoro arabura ukuntu yinguruza atonde kw'ishure arabura ukuntu arabona ukuntu ibiciro ko biraduga arabona ukuntu amafaranga ariko atagaciro uno munsi rero bashaka kumuhenda yuko abantu bari hanze bavuye mu Burundi 2015 bagomvye gutembagaza ubutegetsi mu mashure baragarukanamo iki kintu je n'ikintu nakunda kuvuga ko cyane mu mutima n'ikindimwo ikintu cy'ubwoko mugabo mu mashure ku makuru dufise barabigarukamo akababwira bati bajya abantu bose mubona bari hanze bahunze 2015 n'abatutsi n'abansi b'igihugu bagomvye gutembagaza ubutegetsi ariko reka dusubire inyuma 2015 ntiyahunze abatutsi gusa wanashima ni kwanangira ngo ama statistique yo tunanira kubona canke byihuse ariko je ndemeza ko abahutu benshi aribo bahunze 2015 tugiye kuraba mu byerekeye by'ama manifestation nyinshi zarimo abahutu zarimo abari mu migambwe itandukanye y'abahutu batagomba gushigikira ry'amanyanga yo kuviora canke kurenga ku bwizo shingiro no kurenga ku byerekeye manda ya kabiri kugira ngo inkuru nziza yihagire canke yigarurire ikiringo ca gatatu abahutu bari benshi ugiye kunasubira inyuma aba ba Onezime Nduwimana barabavugira CNDD-FDD uravye amajambo Onezime aho aravuga warabona ko ari umuntu nyene ashigikiye canke CNDD-FDD iri mu mutima iwe aba batutotre bahunze barabahutu mugabo bari mu bambere banditse liste barashiraho urutonde n'ivyumviro berekana ko badashigikiye inkuru nziza gasubira kwihagira ikiringo ca gatatu itari bibwije amategeko abo bose barahunze barataye igihugu s'abatutsi rero urumva abanyamitwe no munsi bariko baraza babesha aba bana iyi generation nshasha kugira bigumiza ku butegetsi disons yuko ari stratégie politique stratégie mbi
ya CNDD-FDD yo guhumya canke gusamaza aba bana kugira bo babagumizemwo ibintu vy'amoko, babereke ko abatutsi bari hanze ari bo bariko baratuma n'ibintu bitagenda neza mu gihugu. Muhora munavyumviza amadisikuru y'umukuru w'igihugu rimwe muhora bigarukako ngo hari abantu bari hanze bacafuza igihugu, bahagomba no kwerekana ko n'ibi bintu vy'ibitoro vyose harimo bamwe bari hanze muri bamwe bahunga bariko baragwana n'uko igitoro kitoboneka mu Burundi. Ukiyumvira izo nguvu abantu bari hanze bokoresha bwira igitoro nikiboneke mu Burundi ukakibura. Hama rero ibindi biba gifatanye n'ibi bintu vya Wirinyamitwe vyo kubona y'imijambo abanye canke abandi ni vya bindi vyo gutinya ukuri. CNDD-FDD igeze ntigomba ko ari umuntu yovuga ukuri, bifatanye n'ibi bintu rero ubona vyo kugwanya amakuru, bifatanye n'ibi bintu vy'uko umuntu avuga, umuntu anyurujwe, avuga amabi, avuga uko abanyagihugu bagowe mu vyo kwiyunguruza, avuga umuntu yishwe n'imbonerakure hanaka, bagaca basimbira ku mbuga bakamugwanya kubera ko badakeneye yuko avuga. Rero urumva Bobo nibaza ko aza kunahura nakoresheje terme ati ndabitahura ivyo Wirinyamitwe arimwo, kubera ko uno musi iyaba byashoboka ko CNDD-FDD ihagarika ibyago bica ku mbuga nk'izi za space, ni baba barabihagaritse. Dernièrement ndibuka ko nigize kuba ndi muri space yabo, hari umwe hajyanye yitwa Patriote ni Apollinaire mugabo konte uvuga n'uri muntu ze muri Afrika du Sud, sibo barika ujya yandika n'uvuga baratandukanye. Mugabo ujya avuga yaravuze ati abakora ama space yo gucafuza igihugu bo bayita gucafuza igihugu, ngo bakwiye kumenya ko ngo naho leta yoshaka yobihagarika, yohagarika Twitter mu Burundi ntiyakorere. Murumva ko nako gashavu baba bafise nk'ubu unye Wirinyamitwe ntashobora kwemerera ko Bobo Rugurika canke uwundi muntu wese azi ivyerekeye 2015 yoza kuvugira mu kiganiro aba yateguye. Ntavyo yo kwemera, je ntivyantangaje, ntibishobora kuntangaza kubera ko bakeneye kubesha bajya abana ivyo bariko barabahendera mu kinyegero, kubera nababwiye ko mu mashure muri iki gihe barakora ibintu bita urongoye CNDD-FDD aho hantu muri zone aragenda akagendera amashure, umudirecteur akamureka ngo isaha imwe yo kwigisha ivyekeye CNDD-FDD. Bibaza ko ari ibindi bintu ariko arabigisha, nta bindi atari ubwo burozi bubi bogomba kubabwira. Mwebwe ntimusamazo n'abantu bari hanze, ivyo bivugwa hanze ntimuvyumvirize. Abari hanze bose bahunze kubera twabatesheje igikorwa kibi cyo gutembagaza ubutegetsi bwari buhari bw'abahutu. Mwebwe rero mu kanure mugwanirira igihugu, najya amadisikuru ubona na reberiye ndi kuri yacagaruka kuzaravuga ahamagarira abarundi wababwira ko igihugu bagiseseye amaraso batazokireka. Hama rero kubera ko aba bataba bakeneye ko uri kumenyekana, ni no kukuntu rero baca bagomba bisha bifatana no kukuntu ubona CNDD-FDD yamaze kwica igihugu, yagishize mu kaga, ikananirwa no kuntu ibisohokamo. Uno munsi ugiye kuvugana n'abari muri CNDD-FDD, je ndagira amashance kuvugana n'abajya abategetsi bajya barimwo bamusanga twariganye, harimo n'imbonerakure, muri ko murayaga barakubwira canke nabo nyene barakwereka ko batabona ukuntu bosohoka muri aka kaga igihugu kirimwo. Barabona ko atashwa bafise kiretse kuguma bavuruga bavayanga kunyene igihugu urumva gushika kizobera umunyota. Mugabo nyene bakagaruka bagakora amanama bakerekana nabo nyene bakabona ko atanzira ihari, batabona ukuntu bazosohoka muri ibi bintu, ariko bakabwirana ko batarota bari kuri igihugu. Bakababwira nyuma barakoze inama ndi kuri yababwiye ati hako igihugu gishobora gushikirwa n'abandi bantu coja ku minwe y'abandi bantu, bufuma tubona abarundi bose bacitse umunyota. Urumva rero ko haza ubundi muntu mu byago byabo kugira yerekana ukuri, bamuha ijambo ntivyoshoboka muri CNDD-FDD. Hama Wirinyamitwe ntabwo ari umu ambassadeur muri Ethiopia, n'umuntu uzeye
niwe abandanya gutegura amabi y'ibintu byinshi ajya muri CNDD-FDD, niwo benshi kenshi bikorako mu bintu by'ubube gito by'amakomunikasiyo, ni nawe usanga kenshi karafuruguta ababwira ko bakwiye ibintu byo gutaka abantu bakoresha amanuzeye amanimero n'ibiki. Wirinyamitwe no yigeze kwinjira muri konte yanje imbere yo kwiba verifye, intambara nyinshi ibiki barayihagarika, mu nyuma umuntu avuga muri equipe ya Twitter barayugurura, byose namenye ko Wirinyamitwe karabikora. Donc bagwanya icyo cy'imbiro cyose kiza gishira kuri abona canke kiza gishira ahagaragara amabi yabo. Naho onye numva no bandageza mu ijambo abandi murakoze. Bo urakoze cyane King ku vyumviro bikomeye cyane wakikirije, wavuze ivyumviro bitari bike bikomeye kukijanye nuko bavuga ko ibintu byose bavuga ko abatutsi ni strategy babi bakoresha guhera kera, manipulation yoroshe kugira ngo bashobore gukonveka abandi. Justement wavuze urwaruka ruko rurakura ubunye, uravye ibyo bigishwa mu biswi by'inkona n'ibindi, urabona ko ari urwaruka rukeneye kumenya ukuri, ari naco gituma iyo ariko arumva abantu bashobora kuvuga imvugo itandukanye nabo bibabaza cyane. Wavuze uti iyo bikunda space bozugara bien sûr, niyo yuko ari naco kibabaje kubera bari bazi ko mu Burundi bashoboye kugara byose bagashiramo amakadina. Uravye rovero yaje do espace civique, uravye ukuntu ibintu byose vyugaye, haba ku mashirahamwe, haba kubamenyesha makuru, haba ku migambwe, haba ku bwoba, kije gihugu gise gitwagwa n'ubwoba. No kuvuga yuko space yaje ari ikintu kije kubavuguruza, ari naco gituma wumva barara amajoro biyumvira ukuntu boshobora kubeshuza ibica kuri space. Ariko nibaza yuko bizobagora guhoza abantu, biragoye guhoza abarundi, biragoye nubwo bavuga make rimwe rimwe baraba. Ikindi wavuze uti bavuze yuko Uburundi bwogomba bugacika umunyota. Ivyo nibaza ko bitangaza, twabibonye ko bari prêt yuguturira, bamaze kugiturira, bari prêt yuko gucika umunyota, aho ko bogira intwaro rusange kubera baraba muri myaka 20 bamaze, bakaraba ivyabaranze, hanyuma bagaheza bakabaza bati mbega none amaherezo yacu yoba yahe igihe twoba tutagitwara. Ni bwa bwoba bashira mu banyagihugu, nabwo nyene baheza bukabagaruka ko nibwo bubatwara nabo, aho bibaza bati mbe ejo umunsi vyoshika ikatuva mu ntoke twe twaraducika abandi. Mu majambo make nivyo wavuze ububi bwa Nyamitwe. Nibaza yuko atawutabuzi, ahereye ku vyabereye kuri Kadege, ahereye ku vyabaye kuri Mbonimpa, ivyabaye kuri RPA n'ibindi. Nibaza yuko ibya Nyamitwe atahoshobora kubivuga ngo bihere uno musi, ari naco gituma rero ari umukonsulta bikora ko muri ibyo bintu by'ububeshi, kuko nkuko Jean Nuzeye Bob yavuze ati c'est un menteur pathologique, yavuze ngo ni mensonge pathologique. Donc ni ingwara. Ariko rero uno musi kuri amatora yimirije, urabona nkuko bahora babigira guhera kera, warasanga nk'abantu ba Desire w'amahoro bababitsa ahantu, ugasanga hariho abantu bagize udufuti duto babitsa ahantu. Igihe cyose amatora yegereje baca basubira kugarukana ba bantu bose bakabasubiza mu butegetsi kugira ngo bashobore kwitegurira umwe wese mwari ujejwe kuniga abantu, ujejwe kunyuza abantu, ujejwe ivyo by'ububeshi, ujejwe iki. Donc baca babagarukana, ari niyo logique kubona batayo kuzana abatari bake. Wirinyamitwe bavyutse nabo ba ambassadeur bose batandukanye, ba Nyirajo na ba Benjamin, hamwe nabo bandi ba Museremu bariko baraza. Ejo ntimuze mutangare n'abandi n'abahora bariho banyigejeho gatoyi babakuyeyo bakabazana. Niwo mugambi wabo, nizo strategie zabo turazizi. Bo mubabarire na Jetero, reka duce mataca ijambo ukurikira tubandanye. Bikunze abofata amajambo boje baracagagura kugira ngo gusanga ijambo turi benshi bake. Murakoze cyane. Ego ni David Yonera kurikira.
David Lionel. Murakoze naje nkubita mbangura no kuri sindabatevya gusa nagira ngo garuke gatoyi ku bya 2015 nibaza yuko mwana bivuze cyane hari nabarugurika babivuze nagoryaje kubivuga neza mu bisanzwe King ahereje heza nkunda ko abantu twari dukwiye ko abarundi cyane cyane tukibasha tukiri bato tuzi byabaye ariho turi tuzi na cyane cyane twirinze imvugo z'abasamazi n'ayo stratégie de communication bagira twari dukwiye icyo novuga mu gifaransa élever le débat tukaduza novuga ikiyago mu kintu kirengeye ibintu by'ubwoko by'amacakubiri cyane cyane kuko ugiye kubiraba uno munsi guhera 2020 leta yarajanye abarundi mu kintu citwa amacakubiri ubagarukana mu macakubiri cyane cyane ikoresheje ama mechanisme yarahari muri vyarusha nka severe yari mechanisme yarahari kugira ngo afashe abarundi kuzosubiza hamwe muri kazoza ariko uno munsi ngira ngo byose yarabanganyije ari naco gituma 2015 aho byakomereye kuko nibaze yuko amatora ku CNDD biri ku butegetsi ntiyatanguye kononwa muri 2015 gusa na 2010 muravyibuka ingwano z'abanyepolitike zitwa DC kibiri kenshi hari umuntu yakunze kumbira ati David Lionel abanyepolitike urakunda kutazura vuga ibyo natwe twakoze ibikorwa ni byinshi ni ukuri muramba barira jewe ntawe mba ndenganyije kuko mba mbona umengo mufise abavugizi benshi none rero reka dugaruke kuri ubwo gwimo rwa 2015 burya 2015 yavyawe na 2010 kuva 2010 habaye yibwa ry'amatora abanyepolitike bakaja hamwe muri ico kintu bisa DC kibiri hariho ivyandiko Bob Rugurika arabizi kuko jewe naranabisomye umengo hariho na disque dure ya ordinateur yanje nk'ikiga muri kaminuza ngifise n'uno munsi harimo amaraporo yabivuga neza ya Union Européenne vyerekana neza ingene il y avait des travaux diplomatiques zabaye harimo Union Européenne na Ecclesia Katolika yari ibona neza yuko amatora atagenze neza ivyo muzobisanga mu bantu bari bahagarikiye amatora nk'abitwa Kosome n'abitwa icyo bita Justice pe muri Katolika ivyo ni ibintu tuzi twabana n'ababikozemwo gushika ngo no mu 2014 bariko bategura amatora ya 2015 abantu nkaba Leonidas Hatungimana ndibuka mu biganiro ba Bob Rugurika na muri EPA na ba Gilbert bahabo abanyepolitike n'abantu muri za Isanganiro ndibuka mu mutwe wanje sima memoire bonne aho Leonidas Hatungimana ariko aravuga za entre 2013 et 2014 kuko gushika uno munsi hariho ama chiffre donc ama chiffre ama résultats des élections de 2010 atarashigwa habona donc muca mwibuka rero Pierre Claver Ndayicari yaratwaye ivyo bintu by'amatora ya 2010 bakaca bamukubita severe donc mukaca mubona ibintu biriko biraje aho rero turageze muri 2015 bon mabonye yuko kubera des pressions pas des pressions kubera ibintu diplomatique bavuze ati ntihasubiye kuba ingwano 2010 barapohoya ngira ngo ivyo ndiko ndavuga ari abantu babindusha cyane esa soir Rugurika canke Gordien abo bantu barabizi nuko ari ibintu by'imyaka myinshi no munsi harugeze urundi ruganda nico gituma nkunda kubwira abantu ati tuduze le débat élevons le débat tuyishire mu bwenge kuko akarere sakana donc nkwakugiye n'igihugu kitabicana mu Burundi murabibona akarere karagerageje gukurikira ibi bintu byose karabizi akarere niko kahagarikiye ayo matora yarusha akarere niko katuzi ni benshi naho twahungiye kure burya twabanje kukikamira mu karere turaruhuka turaryama kabiri rero ngerende muri 2015 jewe niho ndari ayo manifestation twese twarayagiyemo Bob Rugurika aravyibuka ijambo yatubwiye RPA n'iyandi maradiyo aturiwe je nkunda kuvyibutsa kuko nimwe rimwe ariwe yabivuze birakunda kuba atavyibuka kuko ubu yarabandenyeje urugamba ngo warugeze ahandi Bob Rugurika yavuze ati ibi bintu bagize ivyo bintu vyagize ndi w'Imana ministre abantu mukunda kuvuga ibintu by'ubwoko ngira ngo ubwoko bwe murabuze ni kuvuga iki rero yaravuze ati Rugurika umbabarire Rugurika nzi ndabivuga naho uri ngata ruhushana gusabye sindi umuvugizi wawe ariko ndabivuga kuko uno munsi ibyo wavuga tukiri bato uno munsi ndashobora
uhagarara nkabwira abantu ati bijya bintu twamanika amaboko twiyamiriza uno munsi niho bagejeje igihugu nivyo bari bifuza Rugurika yavuze ati ibi bintu bigamije kuzomara abanyagihugu ico kintu ndacibuka nibaza n'amaudio abo bavyibuka barabiyafise ati ibi bintu bagize byo guturira amaradiyo byo kutwomora byo kutwica kuko ico gihe ngira ngo muravyibuka hariho umumenyesha makuru bari bahejeje kurasira hamwe na Z Feruzi umunyepolitike ati ibi bintu twe twavyumviriza turi muri manifestation ku marondo kubikingira muravyibuka ndazi neza nabonye ngaho abantu bari hasi twari kumwe mu quartier urumva ivyo bintu uno munsi ugiye kubiraba abanyagihugu barishwe gushika naho uno munsi King avuga ati twebwe barya twariganye uno munsi ntibafise ingene babivamo hako rero babivamo bopfuma bamarira abantu kugisu bakatikiza abantu ni ibi Maxime yagarutse avuga ati ubu bariko baramobiliza 50,000 hommes mu karere rero reka mbanze mpeza heze na 2015 mbanze ndemesha abarundi hanyuma kandi mbwire n'abarundi baremeshanye kuko ibi bintu uri umurundi ukibasha uri umurundi mutima ugisimba ukubita ukundi igihugu cyo bita débattement de cœur patriotique nibaza yuko hari ahantu twebwe twese tuzi yuko urugamba rwa 2015 urugamba ko kugarukira uburenganzira bw'umunyagihugu wari we wese dukwiye kudashira hasi ahubwo nkuko Romata yavuze ati duga muvuge reka tubivuge uko biri atawe tudeha numwe nukuvuga yuko je narigeze kuvunira akagohe abarundi muri space raho ndiko ndabasigurira ingene igihugu cahunze iyo mvuze igihugu nukuvuga zijya nzego zo muri 2015 Rugurika yabivuze neza yavuze n'umushinga amateka heruka ku kuryamira ukuboko kw'abagabo muri bino bihugu bamwe dutuyemwo nukuvuga yuko umuntu avyibuka neza uravye kijya gihugu en 2015 wari deuxième vice président yarahunze aho simvuze wari premier vice président Busokoze aho simvuze waratwara n'amashinga amateka Pio wa deuxième vice président nabwo ni Gervas nawe nyine yahunze kijya gihe harahunze abantu benshi cyane ntavuze umushingiraganje yari wo kwivuna basi bobo bariko bagerageza kuzibira ahubwo bashaka kugira kudeta hari abantu mu mategeko le coup d'état était fait par Nkurunziza se Nyamwiza ariko arabisigura ngaho ati uziba amatora Imana izimuhane mumbabarire jewe sinci urubanza sindi Imana ariko Mise Nyamwiza nibaza ko yashatse kuvuga ahari kijya kiringo ca gatatu umuhisi president Nkurunziza yarinze apfa donc aryamira ukuboko kw'abagabo tubivuga uko mu Kirundi cisondeye arinze apfa atagihejeje kuko ni cari kiringo cibwe ça a été un coup d'état constitutionnel ivyo rero byagiye kugaragara uno munsi mu rubanza rweruka gucirwa mu karere hariho abantu benshi babizi bo muri société civile n'abanyepolitike bari très actif babizi babigizemo uruhara kugira ngo rujya rubanza rushobore kugabanwa abantu bose bashoboye bahunze igihugu muri 2015 ubwo rubanza rero rwaraciwe le verdict de East African Community Court ubwo rubanza rwaraciwe rurerekana neza rutadishidikanya ingene kijya kiringo ca gatatu ca president Nkurunziza umuhisi cyahonyanze amategeko bisigura neza yuko rero barya abasirikare bagirizwa entre guillemets ico bita coup d'état no kuvuga ko bo bariko baragerageza kwamira ico no kwita c'était un geste de respect de la constitution nivyabakundiye ko babishitsa kubera hari abantu bafise ico no kwita imyumvire bibi ivyumviro bibi ico bita les idéologies négatives arizo uno munsi mubona zigejeje akarere aha mubona iyo mvuze akarere en matière diplomatique ou géopolitique muze abarundi mutandukanya tuze turafashanya kuduza ivyumviro muze mutandukanya il y a ico no kwita des intérêts sous-régionaux jerebwe mu bintu bya économie twize sciences économiques et administratives aho tugeze bavuze les intérêts sous-régionaux aho hambere twebwe twashoboye kwandika bya memoire ku byabaye vyiza n'intambamye zari zihari ico gihe twandika ibitabo kuri CNDD-FDD no kuvuga yuko twarabira cyane ku bikorwa byakozwe kuri Bagaza n'ibindi bashiraho izo za CPGL. Quand je parle des intérêts sous-régionaux hariho CPGL twari dukwiye guhuriramo Uburundi Rwanda na Congo ngo dutorere inyishu ibitubakiye byose que ça soit au niveau socio-économique ou ce soit politique n'ibindi tugiye kuraba muri ico bita les intérêts régionaux hariho ico no kwita East African yabaye nini hariho n'izindi zasitwa za CIGL ngira muravyibuka
ariho hacishijwe babagwanyi bareze tabara 19 bagahabwa leta y'u Burundi. Tugiye kuraba mu karere ibindi bihugu vyubahiriza agateka kazina muntu nk'aba FDLR bafashwe bakajanwa mu Rwanda haca haba ico bita des processus za DDR no kuvuga des armées démobilisées et réinsérées. Uno munsi abagwanyi 19 bon umwe yarejejwe 18 bareze tabara bari mu biki bon muramba barira reka ngeze ngaha muri ndariko ndabereka yuko hariho ivyari gukorwa bijanye n'ubuhinga vyogarukana amahoro vyoshobora no kujana igihugu aho kitegerezwa kuja uno munsi biriko biratobwa na CNDD-FDD. Kubera iki? Kubera ivyakozwe byose guhera 2015 n'amatora 2020 nayagiye kuza byose nta kintu na kimwe cubahirije amategeko muco no kwita le droit institutionnel constitutionnel. Kubera iki? Guhera 2015 constitution yarasenyuwe n'abaciye bashiraho inkuru nziza turaziye manda n'ivyakurikiye. Igihugu muravyibuka ko cagiriye ku ma constitution abiri gushika kuri 2018 baratora ico kindi cya constitution. Hari ivyigwa vyerekeye vyarusha meruka kujamo bavuga yuko mu bisanzwe au niveau de la loi il y a constitution 2005 qui inspirait amasezerano arusha qui ont inspiré la constitution de 2005 n'ivyakurikiye gushika no munsi au niveau de la loi itegeko ntiriregera ryabroja ijya inspiration ya Mumbabare je suis pas juriste vyerekana neza yuko ibizokurikira byose tutagarutse kuri ya constitution hatabaye ico no kwita kugarukira igihugu ari nul et non avenant. Rero muramba barira reka ngaruke ku mpereze kuvyerekeye aba bantu 50 bariko barabamobilize kugira ngo batobe akarere ico no kwita le programme du gouvernement CNDD-FDD pour polluer le bon voisinage namanda bavuga ngo umubano w'igihere bariko baratera mu karere aba bantu 50 bariko barakoaliza ivyo no kwita toutes les forces négatives ngo bashaka twavyumvise ejo mu bantu kurikira abanyamakuru muri special bavuga bati bariko baregeranya 50 Maxime yavuze bavuga yuko bariko bashaka kwegeranya abagwanya leta y'u Rwanda bose 10,000 donc babasaba ko kwegerana bakagira 10,000 aya makuru tuyakesha witomeki wo muri Bwiza TV. Hanyuma biteze muri yo 50 biteze imbonera kure 15,000 hakama bakaba biteze muri abo bose abasoda b'igihugu cy'u Burundi FDNB 5,000 hama bagasaba abitwa ba Wazarendo murabaza bari bo nabo muri FRDC n'abandi 20,000 gutyo bakazoba bakwije 50,000 baba parene n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo batobe ico no kwita impunzi zitaha z'abakongomani bari muri AFCM 23 bagende ivyo nibaza ko mu bajejwe kwiga ivyo bita la gestion des conflits mu karere babizi babikurikirana ama resources arahari abantu bakurikira ivy'igihugu cy'u Burundi baraba neza tuzi neza yuko igihugu cy'u Burundi ntizopfa twaremeye ko cononekara turi abantu baciye ubwenge turi abantu bakurikira everyday dufise ico no kwita des outils disponibles zerekana neza ingene igihugu cy'u Burundi kiracafuzwa. Hanyuma rero nkasaba neza abarundi bose mutwumva canke abazotwumva ejo ko mwomenya neza yuko aujourd'hui la balle est dans notre camp abantu bakibasha kuvuga nous sommes appelés yuko bifata mu ntoke kugira ngo ejo canke hirya yejo tukabaho tukagira de nouvelles initiatives ejo canke hirya yejo igihugu kizobe cisubije umutamana sanga Burundi sangwa Uburundi muri mwebwe musangwa n'ubutungane murakoze reka canshita nkuko babisavye murakoze sanga Burundi. Urakoze David urakoze Bobo ndabona yamanutse Bobo si urusaba ijambo kuko harakabaza umuntu yashaka kubaza kubyerekeye 2015 ariko nkuko twavuze n'ama information umuntu afise ashobora kuyatanga par rapport ya 2015 mukanya kuko jewe ndiko ndavyumviriza akote bavuze barateba kubera abantu bidoze ko amajambo abantu kandi ukuntu twugure space baca bavuga ati reka tuhinyanyure batanga guha amajambo abantu rero aho bahaye amajambo abantu batanga babwira ati ibyo nimuko murakora sivyo ariko baca witwa ambassadeur Terence ngo aravuga ngo reka ibyo bya 2015 tuvyihoze ngo tubireke ngo hanyuma ngo tuvyibagire ngo ahubwo ngo twubake Burundi twese hamwe ngo space ngo tuze tuvugira hamwe twese ngo kuko ngo nabo bagiriza ngo ce sont les présumés nta nduvumenga bimwe bari baje mu kaya kutubwira
yuko Nyamitwe avuze ati ntasubira kuja muri space yo kuvugana namwe wumva yabihebye Rumata hariho abari ngaha naguciriyemwo abari ngaha bashoboye kugenda muri rya space bahawe ijambo muri rya space ya Willy Nyamitwe hariho abo barihaye nabi babasumagura bagira hane ngira ngo nibaja kuronka kanya baraja gusaba ijambo badusangize experience bagize hariya bandanya karako nongeramwo merci. Ego Bobo rero naza tubwire none ico nukuvuga iki kuko urumva jewe mugani wawe ibinyoma byabo byabaheranye vraiment bafise umurongo bemera badefanda wiuno kuko urumva batambikije ubwa mbere ntibaha amajambo abantu Gorodi yateka nugure space wo bini jambo turi muhe none ubu batanguha amajambo abantu Bob wovuga iki hanyuma jewe ikibazo nabifise nesha kubaza papa ya 2015 nashaka kubaze ku muntu yitwa sinzi ko wabise utubwiye ko yitwa honorable Moise Bucumi sinzi ko kuko nigeze kubona ibintu yavuze ku bya 2015 Halo turakumva muramba bari sinari hafi bon nariko ndumviriza sorry gato ikibazo ca mbere ca Rumata sinacumvise ariko hari ikintu kiri très important Rumata yibukije cha honorable Moise Bucumi nibaza aho nca ndakigaruka ko kuko numusende DFDD akomeye yari umusende DFDD akomeye yarabaye buramatari w'intara ya Ruyigi abatari bake baramuzi no muri sende DFDD effectivement Rumatagize neza kumwibutsa kuko ibintu yavuze mu 2015 nibi ubona uno munsi biko biraba mu Burundi mugabo Rumata wonsubiramwe ikibazo ca mbere arumbagije oya navuze yuko kumwe Nyamitwe yari yabakondanya avuga ati muri kondana nishobora kuvugana namwe mwe n'ubutungane uteza kuja imbere yabwo ubu rero witwa ambassadeur Terence yavuze ati vous êtes des présumés ntabwo yavuze ko bahinduye umuhinyanyuro ha mikindi nacu ndiko ndavyumviza impande Willy Nyamitwe yavuyemwo muri space yabo yabasezeye yababeshe ngo afise inama ariko ndaza ari inyegeje ari ngaye wacu turagusuje Willy Nyamitwe turagusuje ugumutwumviriza kuko ndaza ari hano urakoze Rumata reka nukuri ndababwire bon urumva ico ni kintu sinovuga ngo ni ciza canke nta nico kimaze yuko ambassadeur Terence ngo avuga ngo unyi ngo barahinduye ngo batwisa ba president mbega ni batwita bajya ni bande twebwe turi impahazwa nabona bakorera abicanye none bumva ari nibashake batwita ivyo bashaka ntaco bimaze no kwidigadiga bijyanye ni bimwe nyene bonyere bahora bivugira rega bajya bazicwa nibiva mu kanwa iwabo Nyamitwe niwe yivugiye ngo sans effet iyo sans effet uno munsi ni wabona yuko irikibi wabo bavuze ngo tuzoshira ngo nkifu y'imijira ego nivyo baratwiciye abana baratwicira abavyeyi baratwicira abagenzi bariko barica abarundi biratubabaza mugabo iyo ugiye kuraba ni bande bariko barashira iwabo abo nyene bavuga ayo majambo sibo bashize rero nashaka kuvuga reka ndabahakariro k'ivyo bintu vyabo vy'ibifyorogoto mu mbabarire ibifyorogoto si gitutsi mugabo nibijya bintu bita ngo ni mitaye y'ubutungane mu Burundi nta numwe atazi ko atabutungane bukiriho hari abagabo naho nese abagabo no bita utugabo turiko dukorera abicanye mu Burundi nta butungane bukiriho nico gituma ivyo bipapuro vyabo basohoye bakarungika ku isi yose nta hantu na hamwe uyo Nyamitwe yirirwa aravuga ngo ni ambassadeur ngo hajya muri Ethiopia none muri Ethiopia nitwiga turahaca na za Ethiopian zikagira ama escale tukaja muri za Burkina Faso tukaja mu bindi bihugu barigera baduhagarika anarimwe kubera iki nuko ko bazi ivyo bipapuro vy'abanyamitwe ataco bimaze rega nabibandikiye kuri Twitter bijya bipapuro basohoye rijya n'ishavu n'inzigo ryaho babonye hari abantu babacitse bashatse kwica baca barabisohora bati ko twe tufise leta reka twite ko dutangirije dusabe hariya mu makungu babadufatira baturungikire me amakungu nyimba uno munsi leta y'u Burundi igizwe n'abantu bameze kujya biyumvira kujya bibaza ko ariko mu bindi bihugu vya Afrika abantu bameze canke mu bindi bihugu vy'i Burayi canke muri Aziya muri Amerika no siko bimeze na rero ndababwira nti nibashake batwita ivyo bashaka kujya no kwidigadiga no kumaramara n'agahinda hajyanye bajya bagabo ndababwiza ukuri basokuru bari incabwenge urazi ko aribo bayamaze bakavuga bati
umuntu uraniye bavuze ngo gupfira hejuru, aba bantu bariko baravuga ivyo bintu bapfiriye hejuru nukumaramara. Wewe urashobora kuvuga ngo abantu ngo bakurikirana n'ubutungane, haheze imyaka 10 ivyo bihugu vyabo birirwa baraturungikira intumwa ngo bashaka ngo tuvugane, ngo bashaka ngo dutaye, ngo bashaka tugira ibi nibi nibi. Epurta bavuga ngo bararungitse ibipapuro ngo uzi guhagarika abantu. Swat ico nashaka kuvuga rero, nyimba batanguye kumaramara, Nyamitwe akavamwo, Nyamitwe avuyemo, Nyamitwe rega ni Nyamitwe nyene. Ni Nyamitwe nyene kuko n'umufunga kiwane nkuba babwiye ngo arafise ibimurondera, mu bisanzwe nta bimurondera, nuko abonye ko yamaramaye, nuko abonye abatari bake bariko bavuga bati urambaye ibara, ivyo wemereye ndayishimiye sivyo uri kurakora. Yabemereye ko twese azotwemeza, ko twese azoduhindura mu vyiyumviro. None wenye natangwe kwitabariza, ejo bundi twarabeshuje ibintu amafuti ariko arandika ngo ni correct. None ubu urumva abonye yamaramaye yavuze ngo ntibaduha ijambo, abatari bake iwawe nyene bariko baramutuka. Ubu rero acavuga ngo arafatiriwe, mwomenye ivyo abari karakora. Swat ico rero nashaka kubwira Ntayiraja na Nyamitwe babo nibabandanye bajya utwo dufaranga twa documentation, marerezi bariko bajya amafaranga n'amaraso y'abarundi bariko baricwa n'inzara, batanga amatagisi ataca bamarira. Ahandi mu bindi bihugu baratanga amatagisi, amareta n'abakuru b'ibihugu bakabazanira iterambere. Bajya nabo bariko babazanira amapfa, bariko babazanira inzara, bariko babazanira ingwara zitagira ubuvuzi, nta miti kiri Burundi, bajya abantu n'imbura kimazi. Bon, ivyo sino biteba ko kuko ububeshi ivyo vyantuze urakoze. Hanyuma nashaka kuvuga iki kintu uvuze kirahambaye ca Honorable Moise Bucumi. Abatari bake nibaza Rumata uze kubisangiza abantu muri space, kuko abatari bake abaza kuvyumva bazokenera kubiraba, ari lien uza kubona uyishiremwo kuko umengo biriko kuri za YouTube. Uwo Moise Bucumi yari umushinga amateka, ari mu bantu ba mbere bashika nka 10-15 bari bakomeye muri CNDD-FDD. Uno munsi yarabatanye kijya kintu cabo gisigaye citwa CNDD-FDD arahunga. Mu 2015 niwe yatanguye kumena ibanga, aravuga ingene iyi ntwaro ya CNDD-FDD yazanye intera hamwe. Bobo naguciyemo, hari abantu bariko barumviriza iyi kiganiro batazi Moise Bucumi neza. Wavuze ko ari umutegetsi, ariko amabanga yoba yarakoze ashobora gutuma abantu bashobora kuronka de reference uwo yashiramwo kugira ngo abarutse vuba. Mwibuke ko nkuko babivuze ari abana barutse vuba cyane, atakintu kimwe yabazi kuri iswa y'u Burundi, babone kuvyumviraho. Urakoze. Bon, urakoze. Reka ngerageze rapidement mvuga ivyo nzi, hanyuma nimwumva hari ivyo ntibutse canke nkavuga ibitari vyo murankosora canke mu nyunganire. Moise Bucumi ari mu bantu bashika 15 bari bakomeye muri CNDD-FDD igitaha, igishika mu gihugu igifata ubutegetsi. Uwo Moise Bucumi yarabaye umushikiranganje, mbere yarabaye n'umushikiranganje muri leta ya Nkurunziza, umushikiranganje umengo w'ivy'ubutare n'agataka. Yarabaye buramatari w'intara ya Ruyigi yavuka imyaka myinshi, yarabaye umushikiranganje muri leta, yarabaye umushinga amateka. Rero Moise Bucumi niwe mu 2015 CNDD-FDD hejeje guta igihugu mu manga, niwe yivugiye ahejeje gucika nawe ku icumu atorotse yahunze, niwe yivugiye bati ibigiye kuba muri burya Burundi muzobona na karambaraye. Ati bajya abantu bariko bazana intera hamwe, abatazi intera hamwe ni abantu babicanye basiga bakoze ihonyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Abo rero benshi bari bagwiriye mu gihugu ca Kongo. Moise Bucumi niwe yatangwe kumena ibanga mu 2015. Murumva ko haheze imyaka 10. Ati mu gipolisi c'u Burundi huzuyemwo intera hamwe. Ati bari abantu mwabonye barasa, ugwaruka ruriko ruragira imyerekano atankoro ufise gwadugije amaboko. Ati bariya saba polisi b'abarundi, ati bariya ni intera hamwe zazanywe na CNDD-FDD. Murumva yuko ibi bintu uno munsi bariko barakora ni suite logique y'ivyo batanguye kuva kera. Rumatagize neza kubigarukana kuko abatari bake baraza kubiraba kuri YouTube, naho mwoshiramo kuri YouTube buti Moise Bucumi muca mubibona ibintu yavuze. Ni ibi rero mubona no munsi biriko biraba, naha mubona intera hamwe ziko zirava muri Kongo zikaza ku bwinshi, zikaja mu myimenyerezo ya gisirikare mu Burundi, bariko barinjira mu nzego z'umutekano z'u Burundi, mu gipolisi ku bwinshi, mu gisirikare, muri ivyo bintu vyabo vy'imbonera kure.
Bon, nizeye yuko akarere ntigasinziriye, nizeye yuko mu batwara ibihugu bimwe bimwe mu karere hariho abumva ivyo bintu ko atawobireka ngo bibe, kuko nivyaba bizokora ibara, bizohitana abarundi, bihitane abakongomani, bihitane abanyarwanda, bishobora kugenda bikagera hariya za Tanzania, muri za Uganda, muri Kenya. Ivyo bintu rero nibaza ko bikwiye guhagarikwa ataki hakiri kare. Rero nibaza ko arico nashaka kuvuga kuri ibi Rumata yarambajije, kugira ndeke n'abandi bagira ico baterereye, ariko ndumva ngomba kuguma nshimika yuko umuntu wese afise umusende David dashobora gushikira. Tuba turabikora nuko tubikora ku basanzwe ahubwo babidusumbye. Iyo turiko turasigurira abasende David bamwe ububi bw'ijya ntwaro yabo, uno munsi benshi nibo baca babitwigisha, nibo baca batubwira ati mwebwe ivyo muzi nka 10%. Iyo rero bakuyagiye ububi bw'ijya ntwaro, ahubwo ugenda urakunkura amatwi ukavuga uti igihugu kigira Imana, twibaza ko kitazopfa kigire ko, kuko Burundi ni igihugu gisa n'icapfuye, ariko twibaza ko kitazoherayo, kuko no muri abo basende David je ndakunda kubivuga abantu bakantwenga, ndakunda kuvuga ko muri bajya basende David harimwo hari abakira abashinga ntaye, naho ataco bakora uno munsi, naho baraba bakarorera abantu inganda ziko ziratikira. Jewe ndizeye yuko nihagera abo bantu bazogira uruhara rukomeye mu kuboha bajya bicanye bari muri sende David hajya ku butegetsi Bujumbura. Urakoze. Urakoze Bobo, urakoze cyane ku interano zawe zamaze iryoshe, kuko zamaze ifise ibintu bishasha zizana. Hariho abashoboye kuja gusaba ijambo hariya muri iriya space, ngo hariho ababuragijwe barihabwa nabi nk'umwana w'umukeba nyene. Reka umenga uwatawe gusaba ijambo ni Aime, haca yakurikira Philbert, nabo badusangize ivyifuzo vyabo, bongere batubwire uko bakiriwe hariya n'ukuntu ambiance yari imeze. Murakoze. Je bwa mbere narose ijambo muri ya nkinamico yawo ya space. Bampaye ijambo bwa mbere ntanarisabye, nagiye mbona bandugije, ndavuga abantu bandugije, reka ndondera ibintu mvuge reka. Hama mu nyuma babona ngira basanga bihenze, mbona bankuyemwo, ariko ndavuga nti abantu bari bampaye ijambo reka ndongenda risaba, baca bararongera bararimpa. Bampaye ijambo rero nagiye mbona je ndiko ndavuga uko ivyigwa nakuye muri 2015, bagumye bamyutinga, no kuvuga ivyo navuze sinzi niko nivyo navuze, ngira ngo 50% byose ntivyumvikanye uko baguma bamyutinga, no ingaruka bamyutinga. It was horrible. So nibaza yuko uko batanga uko nabo nyine ivyo bariko baragira byo kugomba kwiyumvira ngo bariko bariyeza, bazosanga rimwe na rimwe harimwo benshi batazi, uko nibaza ko batatuzi twese abantu batabashigiki. Hama basange naho baca amajambo, iryo jambo rimwe ryose rigendamwo ntiriburi ico ribasigirana, bakamenya yuko rero audience nanyo ishobora kumenya ukuri uko abandi bantu bavyumvira, ntibagume bakiritiva iyo même parole, les mêmes idées, kuko mengo nuburo batera baguma batera nyaburo nyene même qualité y'uburo, ariko bakamenya yuko hariho n'izindi point de vue zidahuye n'ivyo bashaka. Ariko sinigeze je nshaka gupointa abantu, nagombye kuvuga difaso jira ko narinzi kubaza kunkata vuba cyane. Nico gituma nagiye spécifier sur des dates clés cyangwa sur des événements clés comme la violation de la constitution, la violation des accords d'Arusha, la répression des manifestations, le courage des jeunes. Ambassadeur Terence yagiye kumusubiza nabonye
space yawe yacicika yose iragira ko yose hamwe ntiyabandanije. Sinzi uko bababwiye bati muri ko murahijamba abantu bose bariko barabopoza hamwe bagahitamo gukata space. Sinzi cyangwa ko ibyuma byabagoye. So mu majambo make nuko nabonye yuko muri ama space bariko barakora ari space yo kuanfonsa igihugu muri yo vision yo guca abarundi bamwe bakabagira abansi b'igihugu, yo gomba gusigura ibyo bakoze bitabereye, yo gomba gusigura peut-être n'igituma ingingo bafata zitagira effet. Nta numvise nka ambassadeur Ntahiraje ariko aravuga ku byerekeye amamanda atagizwe ko ata effet yagize. Umwumvise ukuntu yabisiguye yabihorativiza, ariko ni kugira ngo bashobore kubandanya bagira muri ya politike yabo yo kubaraya abantu mu mutwe, babahumuze uko ingingo zabo ata effet zagize, ari kubera kugira ngo bashobore kwisigura, basigure ibintu bibi bakoze, babandanye baha morale audience yabo. Niko navyumvise. Ariko nibaza ko buke iyo rhetorique izogendera irasambuka buke kuko ukuri bavuga kuratandukanye n'ibiri ku kibuga. Kuko niba bavuga ko amahoro namese John Nozeri umuntu wa muri Oricome Rusira avuga ngo igihugu ni nyabagendwa, Uburundi buragenda ngo arava mu Ruyigi agashika ibujumbura amasaha yose ashatse, peut-être ngane ko ari we. Ariko ukuri bagomba kwerekana kurafise des limites. Nimba berekana yuko igihugu ari nyabagendwa, kiko kiraja mu nzira y'amajambere nkuko babivuga, hanyuma bakaba badashobora gutorera ikibazo inyishu ikibazo nyamukuru c'ubutunzi, baracyafise ibibazo. Nimba baguma bapointa intoke kuri abo bantu bavuga ko ari abansi b'igihugu ari babujije, bakaguma bapointa no mu bibazo bya economy bariko baracamwo, nuko bafise ikibazo. So niyo ntuze nabonye muri ya space yabo bagonze urakoze cyane Aime kudusangiza ivyo babonye. Ari ikintu wavuze narimbaze kuromarika, sinzi ko abandi nabo bari bamaze gukibona. Sinzi ko murabona ku ma space yabo ko baguma bakupa umuntu mu gihe ariko avuga ibyo badashaka. Hariho umu expert Maniragaba ariko mwe muramwumva agasura guha mikoro akanya gatoyi bigaca bisura bikagenda gutyo gutebaho bena hagera baheza bagafatiraho ngo reka duhe ijambo abandi ngo nyagaruka turaca kumwongera. Rero ni iyo strategy iri muri ya logique yuko ata demokrasi bajya abantu bigeze biga. Ni naco gituma bitangaje kumva bajya abantu baje kwigisha changement de mentalite bakayironderera ku munyagihugu mutoyi. Igihe cyose bagize space kuri changement de mentalite ukaja kuvuga yuko bitera guhera hejuru, donc aho muri ico gihe mikro ubugira ugitakaza. Niyo ari ikindi kintu bakorera ko bafata abantu bamwe bakagumana amajambo bajya ba ambassadeur Nyamitwe, ba ambassadeur Ntahiraja, ba Benjamin, pour déconstruire chaque idée contradictoire, bakageza ku déconstruire. Sinzi ko mwumvise Ntahiraja ariko aradeconstruire idée navuze kuvyerekeye ububegito bw'abayobozi na courage y'aba jeune. Yacagomba esatana kantu kamwe mu mantu ze nukuvuga bagumizaho abantu pour déconstruire, kugira ngo ba détruire chaque idée contradictoire à leur point de vue. Ivyo by'abayobozi ivyo ubikoze ko bafuba iyo babonye kigoma higaruka bacavuga bati iyo suggestion y'uno munsi reka tuzoyironderera indi space kwayo
bagaca baja muri consolidation bakazoza bateguye rero batanze orientation ikomeye. Space yabo iracabandanya, nibaza ko bari bagize problème technique nkuko wabivuze, ngira bagize problème technique iracika, bavuye bayibandanya. Hanyuma hariho Rufyiri, nibaza yuko bashoboye kumwigisha, ngira natwe tuzoteba tunyugwe kuko ibintu byinshi basigaye babibona cyo kimwe kandi n'uburenganzira bwabo. Asigaye ari n'umuhinga akomeye cyane mu bijanye n'amaspace y'iwabo. Yigeze kuza ngaha hajya kanya gato muri space y'iwacu acagenda, niyagaruka muje agasaba ijambo muze kutwibutsa turimuhe nawe adusangize ibyo azoba yakuye hariya. Rumata, nibaza ko uraba abakurikira umenga yari Philbert, hanyuma vuvuze niba yes murakoze Philbert karabo nawe wasabye ijambo hariya, ngira nawe uradusangiza témoignage y'ivyo babonye hariya. Urakoze. Murakoze kumpa akanya, nongera nshimira ubukerebutsi n'ishaka ryaranze umushingantahe Gordien Niyungeko, avuga ati naho batwimye ijambo sibo baritanga ku rubuga rwa X, reka bareke guhekenya tumira, reka natwe tugira ico dushikirije, natwe turafise uburenganzira. Nuko bimeze kandi vraiment merci beaucoup guca reagisa guco, nivyerekana ko mwese muba muri maso muga, kandi nkashimira na Bob na Kaeme nyene, umuntu wese yashatse kubijamwo, naho biko bitegurwa n'abantu tuzi ko babibugwanko bavuga ibintu bidateza imbere igihugu. Ni vyiza kubijamwo kugira ngo wumve. Naje reka nshimire Rumata yaciye nikora ko agace na spontanément. Turafise intwari nyinshi, twebwe rero kuba baduhaye ijambo ntibatuzi, mugabo nsabe Aime aze kuraba kuri abavizise profile yiwe barabo ari we. Ubu naho bavuze ngo space yasubiye, ubu dusubiyeyo ntiboriduha ko ubu batumenye, aca bavuga ati Aime Keke, umva umuntu bari bitwaye Aime Keke n'ukuntu dusanzwe tumwita, ucumva ko ubwa mbere bamwumvise canke bamubonye, wasubiyeyo ndabizi ko atajambo bomuhambo. Na jewe bagumye bamyutinga, mugabo bamyutinga nanje nka unmutinga, umva nkabandaniza aho ngeze. Nanje navuze nk'umu rappeur, navuze ndapa kuko navuga nti akanya n'akanya ndabizi ko biri biza gucika. Nakoze rap itagira bya bindi bitwa ngo ninsubiraje, mugabo nabona ko ndi mu rugamba. Rero ubu unya aba bantu navuga gute, aba barundi bene wacu barabonye ko amatora yegereje, no kuvuga ngo umukuru w'igihugu mu minsi heze mu ntara ya Cankuzo n'aba ntihenze